tunashimwe Yesu nashime kandi nanje mpagaze nganshinga intayi y'Imana yankoreye. Imana ya repandasi yarambohoye cyane, nari mboshwe cyane kandi ndashimiye Imana yezagire pasiteri Yaransengeye. Nari mboshwe cyane kubw'ibigeragezo naciyemo, ariko uyu mwanya numva nezerewe cyane. Amen. Kubigeragezo cyane mu muryango mvuka mugira kabiri kuri mama, ariko papa yazanye abagore batatu. Twaciye mu buzima bukomeye cyane. Papa nawe ategwa n'umwuka mubi wo kunywa inzoga. Papa araduta cyane, haragera n'igihe arahiga mama ngo amwicara amubwira ati nkazogufata ugiye guca amahera nzokwiza. Ariko kugera umunsi ndanezerewe cyane, turaca muri ubwo buzima. Papa arafata mama ngo amucumite. Haragera igihe papa arafata mama ngo amucumite. Mama arahunga araduta, turabana batatu. Mukuru wanje yarafise imyaka 12, nanje mfise imyaka 9. Twari dufise mutoya wacu w'imyaka 6. Turaba muri ubwo buzima, atakidufasha ataki mu muryango. Satani kuko yaboshe cyane ntawe turaba. Hakagera igihe papa tukabona nko kuwamera akaduha inoti y'500 ngo nidusume, tukongera kumubona nko ku munsi wa gatatu. Turaba muri ubwo buzima bwagoroba ntawe twaronka dusanga, tukarara turakoma induru tutazi ko mama akiriho cyangwa atakiriho. Yari yajyanye n'umwana w'amezi 3. Yarakoze cyane. Harageraho manukino i Bujumbura muri 2023. Manutsino nkakorera amahera, mama yari yamaze kugaruka. Ntacyo bari bafise kibafasha kuko papa yari yadutaye. Nkaca amahera, nkaca ntugikira abo muhira. Satani araduteza ingorane buri kwezi. Mama akamira mu bitaro buri kwezi. Ndabura ico namaze amahera nkaza ndarugikira abavyeyi banje. Ariko kugeza mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka, haragera ahantu numva ndushe kubw'ibibazo naciyemo ndi mutoya cyane. Ndumva ko nduje, ndumva ko no kwiyahura. Ariko nkaza numviriza iradio pasiteri karavuga ubutumwa. Umunsi wa mbere numva ndafashijwe cyane, nditora ndasaba uruhusha aho nkora, baranyemerera ndaza ngaho. Pasiteri Imana imwongera amavuta cyane, ntacyo yanyatuyeko. Ntacyo yanyatuyeko na kimwe, ntabonye Imana imuzamura.